kazi. Umukuru w'inama Nshingamateka Daniel Gélase Ndabirabe ariko agendera amakomine agize intara ya Karusi. Kuri uwa mbere rero kaba yagendeye amakomine ya Gihogazi na Bugenyuzi, aho yifadikanije n'Abenegihugu bo ku mutumba wa Ruyaga wa komine Gihogazi mu bikorwa bigizwe no kuvanga umusenyi na gravier vyo kubaka ibirasi bitandatu vyo gusanura ishure ryisumbuye ryo mu Ruyaga. Umukuru w'inama Nshingamateka y'u Burundi yahimirije Abenegihugu bo mu Gihogazi kubandanya bakunda ibikorwa vy'iterambere no kurima kijambere mu kugira indimiro rusangi za kijambere. Yasavye kandi abo Benegihugu kuvyara bakashoboye kurera, aranabereka ingaruka mbi ziva ku kuvyara benshi mu iterambere ry'imiryango n'igihugu. Abamaze kwibaruka benshi abo ntacyo twobabwira, mugabo abana babo babahimirize nibavyare nkuko nabo bavyaye, bavyare bakeyi. Kandi buriya uvyaye abana 3-4 buriya baba bahagije, hasigaye icyo usaba Imana yuko yobaronsa ubuzima, amagara meza, nawe ukabakorera ukabapangira ubuzima, icyo gihe bigenda neza. Umukuru w'inama Nshingamateka y'u Burundi yahamagariye Abenegihugu bo mu Gihogazi kwijukira indero y'abana mu kubajana mu mashure, kuko nk'indero niryo soko ry'ubwenge kandi niryo soko ry'iterambere ku miryango n'igihugu. Twebwe natwe reka twafate nk'akarorero ku mutumba, mushireho agakomite, ako gakomite k'abantu nka 3 canke 4, noneho kazogakurikirana abana mu mashure yisumbuye. Mumenye barya abana bananirwa kubera iki? Barya abana batwara amada kubera iki batwara amada mutarabimenya? Barya babatera inda n'abana banyu canke n'abandi bantu bava handi, ariko mubimenye mubikurikire. Mumenye rero n'indero mubaha, inyigisho mubaha. Umukuru w'inama Nshingamateka y'u Burundi yabandanirije urugendo rwiwe ku kigo ciratiro c'ikanazi co muri komine ya Bugenyuzi, kirimwo amabuye manini ndetse ari mu biranga iyo ntara ya Karusi, hamwe n'ibindi bimenyetso biranga imico y'u Burundi.